umuryango utabara imbabare kwahuje y'u Burundi kubijanye n'ubutabazi bwa mbere wowo ufise uruhara ntangere ngaha mu Burundi hamwe mbere uyu munsi nabivuga no kwisi yose kubera hariho abahinga babinonoseye cyane bagenda no kwigisha mu bindi bihugu bavuye ngaha mu Burundi urumva yuko ari ikintu ntangire mu Burundi Uburundi busanzwe bufise rero kubijanye n'ubutabazi bwa mbere imisi yose imyaka yose nyuma y'imyaka 5 harabaho gushira ku gihe ibijanye n'ubutabazi bwa mbere cyane cyane ni ibintu bitatu dukorerako inyigisho z'ubutabazi bwa mbere hakabaho n'ukuntu bashobora kureyanima kumwe babivuga mu kirimi cy'igifaransa hamwe rero nibijanye no kwigisha n'inyigisho urumva hariho inyigisho hariho ubutabazi bwa mbere hakabaho rero n'ivyo byo gukabura no hava mvuga nti gukabura umutima canke kureyanima ivyo rero igihe imyaka 5 uko ibiheze ku rwego mpuzamakungu harabaho gusubiramwo amategeko abigenga bivanye n'ukuntu ibihe bitera bija imbere hama rero muri ico gihe niho rero ku rwego mpuzamakungu hamaze kubaho ingingo ngenderwako kubijanye n'ivyo bintu bitatu niho rero ku rwego rwa Afrika naho duca dukorana hama tugaca rero turaba mbega ivyo vyabaye ku rwego mpuzamakungu muri Afrika hoho vyoba bimeze gute kubera muri Afrika tuvuga muri Afrika kubera ibibera mu yandi mazinga canke izindi continent usanga hariho ibintu twisangije ngaha iwacu muri Afrika kubera hariho n'ibikoresho usanga bimwe usanga bishobora kuba bidashobora kuba biboneka ubwo nyene mugabo kandi twe natwe tugategerezwa kwigisha abantu kuntu bategerezwa kurokora ubuzima bw'umuntu ubutabazi bwa mbere rero bukaba ari rero ntangere kuri ivyo rero niho rero iyi nama yaje kugira ngo ishire ku rugero ivyo bintu hanyuma Burundi rero bukaba bwatewe iteka ryo kubona bwakiriye iyo nama nijya mbere kuva vyatangura ibereye ngaha mu Burundi yabereye ngaha mu Burundi kandi kubera ubwo gwego umuryango utabara imbabare kwahuje y'u Burundi ugezeko kubijanye n'ubutabazi bwa mbere haba ngaha nyene mu Burundi haba muri Afrika no ku rwego rw'isi hose kubera abo bahinga busanzwe bufise nyene bashobora kuja kwigisha atari muri Afrika gusa ariko no kwisi yose nkuko ivyo dusanzwe twigisha ari vyinshi cyane ivyari bisanzwe bihari byari byo mu 2021 si kuvuga yuko bihavuye ariko usanga hariho akantu akacanka kandi bivanye n'ubuhinga canke ivyo ubushakashatsi bwashizeko bwabonye ico kintu cokogwa ukundi ico rero coba rero cokogwa ukundi nico rero gica gituma rero tuvuga duti reka vyemegwe n'abahinga bashobora gufata ingingo aha rero twari ngaha akabari urwego rufata n'ingingo kubijanye nico hindurwa canke ico gumaho mukumva yuko iyi ari nama yari hambaye cyane gose ku rwego mpuzamakungu aha hari ibihugu 9 byari bisanzwe biri muri uru rwego bari bitabiye uruganda nk'umuntu yahiye nk'akaroro gasanzwe umuntu yahiye turashobora kuvuga duti umuntu utegereza kumugabaniriza ububabare ku kiringo c'iminota 10 gushika kuri 20 ico cari ikintu nk'akaroro gasanzwe ubumengo kirasanzwe ariko mugabo kugira ngo gishobore kwemezwa aha bitegereza guca buntuze mu bintu vyatohojwe muri ivyo vyatohojwe rero n'abahinga bakomeye bikerekana yuko nk'akaroro gasanzwe kubera iki nk'iminota ari minota 10 ubu rero nk'ubu rero tukaba hafashwe ingingo yuko ahubwo umuntu yoza aravugisha ujya yahiye nimba atataye ubwenge hanyuma kumva ati jewe kuri urugero ugezeko guhera utanguye kunsuka kw'amazi kugira ngo ububabare bugabanuke je numva ububabare bwagabanutse hama rero ivyo rero byo kuvugisha nk'umuntu womengo ni ibintu bisanzwe mugabo kare wari umwanya bavuga bati utereza kubigira ku mwanya unganuko mugabo ubu naho akabari kuvugisha umuntu kugira ngo ingingo uza gufata yo guhagarika uze kuyifata uri kumwe n'uwo uri kurakorera ico gikorwa hariho ikintu twita engagement communautaire no ku muntu rero uri kurakorera ico gikorwa yuko wenyene
kuvyo uri kuramukorera wenyene yuko agira ico abivuze ko hanyuma mugafatira ingingo hamwe. Murumva nk'ico ni ikintu cavuye mu bushakashatsi no mu buhinga, kubera umuntu nk'ubu ntiwoguma uvuga uti reka ndamushire ko y'amazi kuri ya minota bambwira, kandi nawe yumva atakibabara haciye nk'iminota 5. Nyico urumva yuko ari ikintu gishasha nk'ubu caje ciyongerako ku rwego mpuzamakungu. Bwa mbere bwobwo barashiraho indinganizo nshasha y'ukuntu ibintu byokorwa, aho ni mpuzamakungu ku isi yose. Hanyuma agaca haza twe nk'ubu ku rwego rwa Afrika, Uburundi burimwo ku rwego rwa Afrika. Hanyuma ivyo vyahindutse rero bigaca biza ku rwego bw'Uburundi nabwo. Urwego bw'Uburundi duca tugira igitabo cacu citwa igitabo c'ubutabazi bwa mbere mu Burundi. Ico gitabo rero duca duhera kuri babandi babahinga mu kwigisha twita aba maître formateur, kugira ngo tubereke duti mbega kuri vya bindi twahorana hahindutse ikihe. Hanyuma ivyo bakabimenya, bamaze kubimenya nabo baca bavyigisha bajya borosha mu butabazi bwa mbere abo twita aba formateur. Bamaze kubigisha abo nabo bagaca bigisha abo twita aba educateur. Niho rero abo ba educateur nabo bwa bumenyi bamaze kuburonka, niho rero baca bamanuka gushika hasi hamwe ku mitumba, bagakwiragiza ca kintu co bacahindutse. Ivyagumyeho ni sawa, kubera niho uza wumva yuko abantu bahamagarirwa gusubiramwo guhugurwa kuvyo bize, kugira ngo bimwe biga baje ku mwanya kubigezweho uyu munsi. Niho rero dushiraho za nyigisho twita recyclage, kugira ngo abantu bimwe bishasha babimenye. Hanyuma kuri urwo rwego rero urumva yuko biba vyakwiragiye mu gihugu cose. Iki gitabo twariko dushira ku mwanya ni igitabo ca Afrika. Twese duca tugira kuri bimwe, ibi bya bintu bitatu bikomeye byose tugira bimwe kubijanye n'ubutabazi bwa mbere. Muga rero niho haca haza igihugu kimwe kimwe, mbega nk'ubu ibishikira mu Burundi, nk'ubu twebwe mbega nimba hariho ubuki dushobora gukoresha igihe umuntu yahiye nk'akaroro gasanzwe, ubwo buki bwo buriho nko muri Burkina Faso. Muri Burkina Faso barashobora guca bakoresha nka aloe vera. Niho rero haca haza bimwe udafise iki ushobora gukoresha ikindi. Hanyuma igihugu kimwe kimwe rero kigaca gifata ingingo bivanye n'ibintu bishobora kuboneka muri ico gihugu, mugabo usanga hariho ibitaboneka mu kindi gihugu. Izi nyigisho ibi twariko turakora muri iyi nama ni gitabo gishira ku rwego ivyo bavyahindutse canke bishobora guhinduka ku rwego rwa Afrika. Igica gikurikira rero ico gitabo kimaze gusohoka nuko haca haba ku rwego rw'igihugu kimwe kimwe, bagaca rero baja hamwe kugira ngo basohore igitabo cabo bivanye by'ukuri n'ibibera canke bishobora kubera muri ico gihugu. Hanyuma tuje ngaha mu Burundi, Croix Rouge y'u Burundi yarashizeho imihora myinshi kugira ngo abantu benshi bashobore kwigisha ubutabazi bwa mbere. Hariho aho dushobora kuja mu ishuri abantu bakiga iminsi 3 hama bakaronka urupapuro rwerekana yuko yaronse yize ubutabazi bwa mbere, canke iminsi 5. Croix Rouge y'u Burundi yarabonye yuko abana nabonye batosigara inyuma, irakora igitabo cabagenewe. Hanyuma Croix Rouge y'u Burundi yarabonye yuko mu bintu baguma basaba abo bantu baravuze bati twebwe haraho tubura umwanya niyo minsi 3 tukayibura. Croix Rouge y'u Burundi rero ishiraho ahubwo application ushobora gutelecharger kuri abo bafise izo telefone Android canke ama smartphone. Ushobora gutelecharger iyo application, irasanzwe uratelecharger gusa. Umaze kuyitelecharger uca ukoresha, ugashobora gukinga ubuzima canke gufasha umuntu yagize ingorane utanafise na connection ukoresheje iyo application gusa. Ivyo rero ni kintu kimwe n'umuntu rero ashaka rero certificat, ashaka urupapuro rwerekana yuko uwo muntu yize ivyo bintu kandi akabimenya. Iyo application nyene iramuha urupapuro rw'intangamarara, ico twita certificat provisoire. Hanyuma iyo application nyene gaca imuhamagarira kugira ngo aje kwiga ku munsi umwe gusa, kugira ngo ashobore kwiga ubutabazi nyabwo. Umuntu ariko arakora ivyo yabonye ariko ariga muri telefone. Hama muri ico gihe rero niho rero ba bantu urumva bafise umwanya usanzwe
umwanya mutoyi baguma bari ku kazi, niho rero dusha rero tugaruka tugaca tuvuga duti mwese murafise ikibanza, murashobora kwiga muri ku kazi, urashobora gufata isaha imwe no munsi, ejo ugafata amasaha 2 canke isomeni iza indwiza ugafata amasaha 3, hanyuma ugasanga vya bindi vyose wabihejeje ugakora n'ikibazo, hanyuma mu nyuma rero ugaca ufata umunsi umwe gusa kugira ngo ushobore kuza kwiga uri kurakora bimwe wabona, hanyuma ubwo nyene ugataha utahanye urupapuro.